Igenekerezo rya mbere ntwarante ni umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga no gutabara. Uyo munsi ushitse mu gihe mu Burundi hari ingorane nyinshi zihanze ico gisata. Antoine Ntemako, umuyobozi mukuru ajejwe igisata co gukinga, avuga ko uburyo bakoresha muri ico gisata ari buke cane. Uburyo nibwo buriho mugabo buraca buke cane. Leta yashizeho ubwo rwego ruramaze imyaka itari mike, yarashizeho n'uburyo mugabo ntiburakwira kuko ibintu nkuko mubibona ngaha aho mucamo iminsi yose hari uburyo butarakwira. Nk'aya makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse iracari mike cane, hari intara zitari nke zitararonka ayo makamyo. Intara nka ya Mwaro, Cankuzo, Bubanza n'izindi, hari intara zishika zitanu zitararonka. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose mu province yose, mbere bishobotse mu makomine. Murabona cane nk'ubu amazu abantu bariko araba hamwe, arabaza mu kigwati canke ibisagarara biriko biratera imbere, kandi bariko bubaka ku mazu agerekeranye. Uburyo dufise ubu ni buke cane. Hamwe hateye impanuka y'umuriro, bisaba yuko umuntu aza kuzimya hejuru canke gutabara abantu bariko barasaba gutabarwa vyotugora. Aha nico gituma uburyo bukiri buke cane. Ubundi buryo novuga mbere twotangurira ko n'uburyo bw'abantu bakwiye. Turacari bake cane muri ico gisata. Mugabo leta igenda mwaka ziraduha bake, mugabo birakenewe cane yuko kugira ngo murabona ko ibiza canke impanuka ziyongera ku mwaka, dukeneye yuko leta yoduha abantu bakwiye kandi abantu bafise ubumenyi bukwiye. Wabo dufise sukuvuga ngo n'impuzu. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Iyo bitewe murabona umuntu ari mu nzu, kugira ngo ntitwokwiroha ngo tugiye kumutabara ari mu nzu, turakeneye yuko byihuta kandi yuko abantu boronka impuzu zabigenewe kugira ngo umuntu yumvise umuntu atabaje ari mu nzu hagati canke mpunuze ashobora kwinjira atabwoba. Muri rusange rero novuga yuko uburyo buracari buke cane. Ikindi kikiri ingorane ni bigega twovuga byo gutabara bikwiye kuja mu ntara zose. Murabona iyo bishitse impanuka ishitse canke ikizagira murabiye nk'aho ivyashitse mu Gatumba canke ivyashitse Inyempundu mu Cibitoke n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka mwe tubagarukira kuko atakigega dufise. Ari cifungurwa canke ibintu vyankenerwa, ari amahema canke ibindi canke imiti. Aha dukwiye yuko hoba nk'ikigega ntega bizoza kugira ngo hacitse impanuka dushobore gutabara vyihuta. Kugira ngo bashobore guhangana n'ibiza n'isibe rero leta y'u Burundi ngo yaremeye gushiraho ikigega. Turiko turakora. Navuze yuko leta yashizeho inzego zitandukanye ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amakomine, mbere hamwe za Muyinga bamaze gushiraho ku rwego rw'imitumba. Ibyo rero ubu tugiye gukorana kandi turabe leta iriko iradufasha kugira ngo izo nzego zibandanye kandi zironke ubumenyi bukwiye. Ikindi kiriko kirakorwa, leta yaramaze kwemeza ikigega cyo gukinga no gutabara mu gice bizana ibisibe. Dusaba yuko leta rero ico kigega coja mu ngiro kugira ngo hajya no gutabara abonye yuko wifashije bazoza bihuta. Ibyo rero nimba ko umwaka wa 2021 nimba ko hazogira ikozwe cihuta. Ikindi tugiye gukora cihuta ni iki? Nukubanza twigisha kugira ngo umuntu wese amenye mbega ikiza canke impanuka yocekingira gute, kugira ngo ku nzego zose bishoboke. Ibi navyo si twebwe twenyene, urumva twisaba leta gushaho izo nzego, nukuvuga kugira abantu bakwiye kandi gutanga ubumenyi bukwiye. Nayo abanyagihugu basabwa guca imikobeko, kubaka bakurikije amategeko no gutera ibiti kugira ngo umwe wese amenye gutunganya habaye mu ntumbero yo gukinga ibiza n'isibe. Ibi turahimiriza inzego zitandukanye mu ntara, mu makomine, yuko hariho ibikorwa bateza gutunganya kugira ngo ari guca imikobeko, kandi leta yamaze kubihimiriza guca imikobeko ku mitumba kugira ngo imirindi y'amazi ku misozi hanamye kugira muri tutayifise yuko
yogabanya imirindi y'imvura y'amazi y'imvura kugira ngo ntitware intuzi. Ahari naho guhumiriza kandi kudasubira kubaka ahantu hadakwiye kubakwa. Dumwe dukurikiza impanuro z'abajejwe inyubako mu Burundi. Iki naco gusibura imiserege kuko iyi miserege yuzuye amazi acashaka hose. Iki naco twotera kamo intwaro na bene igihugu tumenyere nk'abantu bubatse ahantu hataraba imiserege yaciwe na leta yuko ayo mazi ava ku mabati twomenyera kuhashira mu binogo vy'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo, kuko utabigize wenyene nyene inzu ashobora gutwarwa kandi agahitana na mugenzi we hepfo. Ico rero tukimenyere. Aha nimbura rero ko umuntu wese yomenya ngene azaratunganya ahabaye, hanyuma ku misozi naho mu mitumba bamenyere guca imikobeko. Iki naco bamenyere yuko isi ubasigara bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti. Tugira imana yuko leta yashyizeho umugambi kandi imyaka myinshi ewe Burundi rambaye, bamenyere yuko bamenye kandi iyo si batayambitse ishobora kutubera kubangamira ubuzima bwabo, cyane cyane yuko igwira ry'abantu ko turi benshi cyane ubu biravye uhereye imyaka 20 ko hari hameze ngaho Bujumbura mu gisagara canga mu mitumba hamaniye n'umwe hagati abantu baguriye cyane. Uko rero bagwira niko baca ibiti, niko bambura iyo si, niko kandi bubaka amazu y'amabati y'amazi agenda ahitana ahaciye. Mwomenya ko uyu munsi mpuzamakungu wahariwe gukinga no gutabara wahimbajwe ku civugo igisata co gukinga gikomeye kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ntibwononekare.